dusome ya zaburi 105 ku murongo wa 24. Ndizera ko horoshe gushika cane ku batari bake. Zaburi 105 ku murongo wa 24. Dusome. Kandi uhoraho agwiza abantu biwe cane, abagira abanyenkomezi kurusha abansi babo. Kandi uhoraho agwiza abantu biwe cane, abagira abanyenkomezi kurusha abansi babo. Imana ishimwe cane. N'uyu murongo Imana iriko iratugaburira muri no misi, ino migabo myiza Imana ifise ku bantu bayo. Twarabonye ko mu rukundo rw'Imana ntangere ico yifuza ku mwana w'umuntu nuko abaho afise inkomezi, kandi inkomezi ziruta iz'umwasi wiwe. Ko twarabonye ko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha, abaganzi y'isi y'umwiza, ariko kandi ko iyo umuntu ashishikaye kugira umutima wumvira, nk'uko Aburahamu yumviye ijwi ry'Imana yumvise, bigakunda Imana ikagenda imuhindura ihanga rikomeye. Iyo umuntu agize umutima wumvira, nk'uko Abisirayeli bagaragaye bumvira Imana mu rugendo barimwo, Imana igatuma umumarayika baje imbere akagenda abaneshereza. Iyo umuntu agize umutima wumvira, nk'uko abo mu gihe ca Gideyoni bamwumviye bakemera gutonda urugamba batwaye umubindi n'urumuri n'inzamba, bigakunda bakaronka intsinzi imbere y'Abamidiyani. Iyo umuntu agize umutima wumvira, kumwe Namani yumvira abwiwe n'umushumba wa Elisa ngo agende kwiyuhagira mu ruzi Yorodani, ntarabe ngo yowe ubimbariye nkande, mugabo agaca agenda akabikora kuno nyene akaronka intsinzi imbere y'icago cari kimuhanze. Twarabonye ko umuntu yagize uwo mutima wumvira agenda arunguka inkomezi, bigakunda akanesha imbere y'abansi biwe. Kandi ejo twarabonye ngo ni gute umuntu yoshobora gushikama mu mageragezwa, uko atobora kuza ntiyobora kubaho, cane cane ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko dukwiye guca mu marushwa menshi kugira ngo twinjire mu bwami. Twaravuganye ku bintu bibiri, ko umuntu bwa mbere yoyanezerererwa, ntabone ko kugeragezwa ari ibyago bimuguye, ko Imana imwanse, Imana imuhevye, mugabo muri ayo mageragezwa nyene akabona ko ari nk'igikoresho Imana izanye kugira ngo ashishikare guhinduka kuba umuntu mwiza. Bibiliya yavuze ngo adahajije na kamwe bikunda azoce mu birimba ashike kuri wa mugwa wera. Twasozere tuvugana ngo mu mageragezwa umuntu yoba arimwo yobona ko atari akatabonetse, kuko nta muntu yokwizera Yesu umwami w'abami, uwapfuye akazuka, umwami yaciye mu bibazo no mu mageragezwa bikamwinjiza mu bwiza, nawe ngo areke kugeragezwa kandi ari umwigishwa wiwe. Mbere twavuganye ngo amageragezwa aje urayabwira uturasanzwe, kuko n'umwami wanje niho yaciye, nane nzocanye nisange nashitse mu ijuru. None no musi dushishikare duhereye ku gitero c'ururirimbo rw'345, ngwenda nimuze twihererane turaririmba ica mbere n'ica gatanu, duce dusoma amajambo y'Imana dusozera kuno musi. Enda nimuze twihererane ibikorwa mwiyuya mutenzukirwe basubize nziza. Ca gatanu nimuze
dusome mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 40 ku murongo wa 27. Mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya gice ca 40 ku murongo wa 27 ku ndanze y'amajambo havuga ngo inkomezi ziva kuhoraho. Imana ishimwe cyane. Ntiziva ku muntu, ntiziva ku bintu, ntiziva mu muryango umuntu yavutsemwo, ntibiva mu byo umuntu yoba yarize mbere akanakoreramo akagiramwo uburambe. Nuhoraho ashobora kugwiza abantu biwe akabahindura abanyenkomezi kurusha abansi bawo. Iyo umuntu amaze igihe ari mu bikorwa hari igihe aruha. Pega birabaho. Hari igihe aruha. Iyo umuntu amaze igihe ari mu bikorwa hari igihe arambirwa. Hari n'igihe ananirwa. Hari n'igihe adendebukirwa. Ariko kandi shebuja ataraza arakenera kwiyubura mu nkomezi nshasha. Nawewe urakeneye kwiyubura mu nkomezi nshasha. Dusome. Nigiki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza? Ntiwari bwabimenye? Nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntawo buserangura. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe, kandi ubutagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yokwicako igatemba. Ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi zimeze gute? Bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Nk'umukozi umaze iminsi uri kurakora, ukaba wumvise neza ko ari Imana ihindura abantu bayo ikabagira abanyenkomezi kurusha abansi babo, ukibuka aho umubiri umaze iminsi ukugejeje, ugerageza kuwugwanya bikanka, uri kugenda ku nzira ivyo ubona byose birakwega, ukamenga wowe bikwega byose ngo bivye iwawe, ariko nahone ntuhaga. Isi ukumva yasubiye kuduga muri wewe igakura cane, kandi kera warabitsinda, kera warabinesha. Harageze ko usubira kwiyubura mu nkomezi nshasha. Aha dusomye ngo Yakobo ariwe Isirayeli ngo amara igihe yiganyira, yidodomba, afise ibimuteye ubwoba. Ati mbere nibaza ko ivyanje Imana yavyirengagije. Iki kintu nagisengeye kera, nisonzesheje kenshi, none uwo mutwaro waranse gutemba. Igicago ndakimaranye igihe, buri gihe ndahaguruka ngasubira, nararonse impanuro ndasubira. Ngira ivyanje Imana yaravyirengagije, ngira nzopfana navyo, ngira jewe sindi destine kwijuru, ngira Imana yarankuyemwo. Tewe Yakobo, ati Imana yawe ntidendebukirwa ntiruha. Umuntu wese ngo yiteze uhoraho, uyo ngo yama yiyubura mu nkomezi nshasha, ngo agasubira mu busore nk'ubw'inkukuma. Harageze ko nawe uno musi usubira kwiyubura mu nkomezi nshasha. Iki gikoko bavuga ngo kiraguruka kikagerera kure. Erega nawe kera utanguye usenga waraguruka ukagerera kure uri muri mwemu, kinjira ukatwebera mu vy'amabanga kagenda. Ndirimbo ya 49 warayihambye. Umuririmbyi yavuga ngo kandi igihe kizoshika ngo munibiri kure, yarumva ko ari karaduga cane. Nawe warayihambye. Erega niho wahoze, wakorotse uva harya, none ntuvyibuka. Niho wahoze ngo kiraduga kagera kure. Harageze ko usubira kwiyubura mu nkomezi.
ugasubira ugapfukama. Yesu ashimwe. Ugapfukama ukatwebera. Kera utamitse watura ibyo kwizera. Abantu bumva umengo uri kurabibinjizamo ko nawe wabibamwo. Wakorotse uva hajya nyene. Ariko harageze ko usubira kwiyubura mu nkomezi nshasha. Ugasubira ukadumuka kure mu byo kwizera. Ukabitweberamwo. Kera uri kubwira abantu ibyo kwezwa byari hafi kandi warabikora. Mu guno munsi niyo bishitse ugasengera ibyo kurya ushima Imana. Ibyo kurya byo ndabisengeye kwe. Harageze kusubira kwiyubura mu nkomezi nshasha. Iki gikoko bavuga ngo niyo kigambirije ikintu gicakira ngo gifise intoke ndende kiri kwinzara ndende akanyaro cakabonye nk'hariya ntigihusha. Erega warabayibe na udahusha. Eka imwe mu bizivyutse ntiwahusha. Eka ivyo bihe warabibayemwo umutwaro uje warumva ko usengera uhamvya. Pawulo yavuze ngo ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja ngo ndakubita singa umuntu ahusha. Warabayeho ibihe na utahusha. Wumva neza ati nafatishije ndacecekesheje iyi ntambara yari muri jewe ntiwahusha. Ariko no munsi ziraduga zishijya nino kugerageza gufata bikanka. Kijambo ry'Imana rivuga ngo abizera ngo bazofata inzoka bazifate. Nawe warafata. Niho wakorotse uva. Harageze ko usubira kwiyubura mu nkomezi nshasha. Kagakoko ngo niyo kariko karagenda ikije ukagirira nabi ukacumba kikiri kure kari gafise shando vision niniya cane. Nawe warigeze kuba ufise amaso y'imwemu abona cane ntacakubira. Kuno munsi ahantu uri wisanga uri dedan wakorokeye mu mutego wawuguyemwo amarira ngo yo nasuye kubigwamwo. Aha nahashitse gute ko nisanzeyo. Nibwo buzima umazemwo iminsi. Harageze kusubira kuyobora mu nkomezi nshasha ukagira amaso y'imhemu abona nivyo wabije vyiyoberanije byambaye ishusho nk'iy'umumarayika w'umuco ariko ari se w'ikibi ukabimenya bikiri kure. Tuyu muntu nahaje yitwa mwene data ndabona ko ari umusore atarakizwa atarashika ku musaraba. Ntubibone wamaze gushika mu rugo ukabona wamaze gushikayo. Tuyu nahaje yambaye ndende ndabona ko ari umwigeme atarakizwa. Ntubibone wamaze kumushikana. Tuyu muntu nahanze n'impanuro ndamwumvirije mu mutima ndabona ko agomba kunsuka ariko arantega. Ukayibona bikiri kure ntiwisange wakorokeye mu mutego utagishobora kuvayo. Harageze ko yubura mu nkomezi nshasha. Hariho umutama nakunze muri Bibiliya yitwa Ahiya, igitabo ca mbere c'ivy'abami. Ngo yarashaje amaso yiwe y'umubiri atakibona araba ivyijije atomenya umuntu aje. Mugabo yarafise amaso y'imhemu akanura cane. Umbaze igihe ukorera Imana amaso y'umubiri ariko arasaza n'ay'imhemu atera saza. Ariko hageze ko wiyubura mu nkomezi nshasha kuko waguhamagaye ntarakugotora uracari ku kivi. Igitabo ca mbere c'ivy'abami 19. Naho wobura umuntu akaza kwibagira uribuka ko twateramiye ku ijambo rivuga ngo kwiyubura mu nkomezi nshasha. N'abatazi gufata ku mutwe byinshi iryo riroroshe gufata kandi ko abansi bafise ibyo ntiwovyibagira. Igitabo ca mbere c'ivy'abami 19 duhere ku murongo wa mbere. Umusubira inyuma ku 14 mu mbabarire aho turasoma hanyuma 14 ku murongo wa mbere. Murakoze naje ko ndabibonye ntarahasoma. 14 ku murongo wa mbere. Ahiya avugishwa ibizoba ku nzu ya Yeroboamu
ico gihe Abiya mwene Yerobowamu aragwara. Yerobowamu barira umwamikazi wiwe ati hegenda wiyoberanye kugira ngo ntumenyekane kuri uwanje. Uheze uje Shilo niho uvugishwa n'Imana Ahiya aba umwe yavuga ko nzoba umwami w'aba bantu. Ujana amarobe 10 y'imitsima n'utundi dutsima karanze n'ikarabo ry'umutsama w'ubuki. Ujiwe nawe azokubarira ivy'uwo mwana ivyo ari vyo. Nuko umwamikazi wa Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka aja Shilo kwa Ahiya, kandi Ahiya ntiyaragishobora kubona kuko amaso yiwe yarasigaye abona ivyijiji kubwo busaza. Maze Uhoraho abarira Ahiya ati muka Yerobowamu araje kukubaza ivy'umwana wiwe agwaye. Nuko umubarira ibi n'ibi, kandi niyashika aza kuba yihinduye uwundi. Nuko Ahiya yumvise ibirenge vyiwe acinjira mu muryango, aramubarira ati shika yewe muka Yerobowamu, ni igiki gitumye wihindura uwundi, kandi ndagutumwe kw'inkuru mbi? Mane dufashe cane. Harageze ko usubira kuyubura mu nkomezi nshasha. Ni Imana ibikora, nihindura abantu bayo ikabagira abanyenkomezi kurusha abansi babo. Uyu mutama yubaha Imana arasaza mu buryo bw'umubiri, ariko impwemu yiwe ari nzima. Impwemu yiwe yari nzima. Ngo haza intumwa ije imugana, iza yiyoberanije, kandi ntiyari ije iminwe misa. Eka ngo yari izanye imitsima ngo n'utundi dukaranze n'imikuza y'umutsama n'ibindi. Urabizi kumaza iminsi wakira ibyo muka Yerobowamu azanye, utarinze kubaza urataha agatsima ko kaje nari ndagakeneye, agatsima ko karanze ko kaje nari ndagakeneye, uyu mutsama uje, uyu mukuza uko biri kose n'Imana inyibutse, ugaca wakira. Bikiri mu nzira biriko biraza, umukozi w'Imana bihishurirwa n'Imana muri mpwemu, yaraganira na mpwemu w'Imana. Nawe hari bihe wabayeho Imana iganira nawe. Impwemu yari nzima, yari igifise ubukuba, yari igifise inkomezi. Harageze kubwira Imana uti subira umfashe Mana, subire niyubure mu nkomezi nshasha, kumwe waganira nanje nkumva ijwi. N'ubu communication isubira igende neza. Erega nivyo byakuzigama, ntuzi ko ari kenshi byakurinze imitego. Nivyo byatabaye uno mutama. Wa mugore ngo akiri karaza yihinduye n'ingemu, azita umutama namushoboye. Hari amageragezwa aza yibaza ngo azogushobora, ariko aza gusanga uno munsi utashe wahindutse. Niwemerera Imana ikaguhindura ukiyubura mu nkomezi nshasha, bizoza nk'uko byahora, mugabo bisanga ibintu byahindutse. Aziti ndamushobora, yiyoberanje sinzi ukuntu yari yambaye. Mugabo ngo agishika hariya ku muryango, wa mutama sinzi ko yicaye nk'ariya mu nzu. Abatama bakera bicara barabiremba. Ngo shika yewe muka Yerobowamu, urakeneye gusubira kuyubura mu nkomezi nshasha. Ntuzi urisanga wakorokeye mu mitego. Oya, ariko ibintu bibone bikiri hirya, ibyago bitangirirwe kure, kukuganira n'Imana, kuko uri mu nkomezi nshasha, kuko uri umuntu mutima. Ati shika yewe Yerobowamu, ngira yarakangutse kuko yarazi ko yiyoberanije. Erega hari abantu bazokanguka, bari bazi ngo baragushoboye, bazokanguka aho Imana ihava guhindurira mushasha. Bazokanguka abamaze iminsi baje inama zingene bo kuronka, wewe uze guca bugufi gusaba emerera Imana. Bazokanguka bumvise bashikishije mu mazina yabo uti nakumenye, wewe uri mpwemu mbi y'ubuhumbu, nakumenye. Tekanguka, nakumenye, wewe uri ivyipfuzo by'ubugingo, nakumenye. Nakumenye naho uzanye umukuza w'umutsama, wewe uri umwasi w'ubugingo, nakumenye ukiri kure. Shika muganda gufitiye inkuru mbi. Yesu ashimwe cyane.
urakeneye gusubira kwiyubura mu nkomezi nshasha kugira ngo ntiwame ukorokera mu mitego iyi minsi mukaye Robowamu aragisibije. Ibi bintu biza vyiyoberanije vyihinduye ukundi afise n'ingemu ibintu azanye. Erega bo hambere barakunda umutsama kandi n'ubu hari abantu babukunda, kureka ntivyoroshe. Mukaye Robowamu aragisibije, abatarakubise hasi, imiyabaga kubita hasi, abakuze nka twebwe akubita hasi, n'abatama ntabagera umutwe. Ariko birakeneye ko umuntu wese ari mu rugendo ruja mu ijuru kugira ngo bikunde amarembo azomubise, arakeneye zino nkomezi nshasha, ibyaga akabibona bikiri kure, agashobora guteramira ubugingo bwiwe. Ati nabonye ko hari inama mbi z'umwasi, ngomba nsenge, ngomba ntiramire urugo rwanje, bikaza bizi iti shika mugabo ndakuzi ntaco uzongira. Yesu nashimwe cyane. Urakeneye kwibura mu nkomezi nshasha, wiruke nturuhe, ugende ntudende bukigwe, kuko urugendo nturarurangiza, ruracari rurerure. Hajya twari tugiye mu gice ca 19, igitabo ca mbere c'ivy'abami 19. Si igihe co kuryama, si igihe co kwiyicarira, si igihe co gusinzira, ariko Imana itanga inkomezi ngo abantu bakore, abantu bagende, abantu biruke, kuko umwanya urahita vuba. 19 umurongo wa mbere. Maze Ahabu adondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose, n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya, tejo nk'aya mango wewe ubwawe natakugira nk'uko wagize abo, Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya acategwa n'ubwoba, akura hasi arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba mu Buyuda, ahasiga umuntu wiwe. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, aracara munsi y'igiti c'umurotemu, yisabira gupfa, avuga ati Uhoraho ivyane nibigarukire hano, ntabarunkureho kuko ntaruta sogokuruza. Araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu arasinzira. Maze umumarayika araza aramukoma, aramubwira ati vyuka urye. Akanu yabona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko aravyakira ararya aranwa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabera aramukoma, aramubwira ati vyuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka ararya aranwa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Uyu ndi umusavyi w'Imana Eliya, uramuzi cane, yarahejeje gukoreshwa ivy'ubuhizi kuri wa musozi Karumeli. Ivyo ntihagire umuntu abidondora kuko batari bakendazi ko mubizi. Amakuru ngo aragenda ashika kwa Yezebeli, aca mutumwa kw'intumwa ati naho uri mu bashimwe, naho uri kurahimbaza ivyo wakoze, nawe ngenda bigusubize ku mutwe. Erega abansi bacu bagufitiye imihigo. Twaririmbye ngo tuvyuka mu gitondo tugwana na Satani, izuba rikarenga tugwana nawe, kandi ngo ntiyigera sinzira, ntiyigera ruhuka. Iki turemesha nuko umuzigamyi w'Abisirayeli nawe ntahunyiza kandi ntasinzira. Ikindi kituremesha niwe nyene aca ahindura abantu biwe akabagira abanyenkomezi kurusha abansi babo. Aha Eliya ngo amaze kuvyumva, yumvise ijwi rya Yezebeli, umugore umwe ahereje kwicisha inkota n'amajana 850, mugabo umuntu umwe gusa ahagurutse caratemesha ati ngomba nkiza amagara yiwanje. Umaze iminsi mu buzima bwo gukiza amagara, ngomba ndabe ko nokiza amagara, nta kundi mugabo nkiza amagara. Hari imigani baca kera ntawo yicira hano, bahimiriza abantu guhemuka ngo bikunde baramuke. Ubuzima bwo gukiza amagara, erega ikimaze imisi kiguteye ubwoba, wibaza ko gikomeye kurusha ibindi warenganye, tereza amaso inyuma gatoya urabe. Yahuye n'umuntu umwe gusa Yezebeli, caratemesha ariruka. Kimaze imisi kigukuye ahantu waruri, sico gikomeye kuvyo umaze kurengana. Urakeneye gusa kwiyubura mu nkomezi nshasha.
Eliya ngo aca aragenda aricara araryama arasinzira, ariko umwasa muhiga we ntasinziriye. Umwasa muhiga we ntiyarushe, mugo wundi aricaye araryamye. Ndakundiye Imana yamuserutseko, Yezebeli atarabimenya ko yicaye hariya, Yezebeli atarabimenya ko aryamye hariya. Erega igituma ijambo ry'Imana ari kurondera uno munsi, uracafitana ubumwe n'Imana. Imana iracagukunze, niyo yahishije Eliya. Yezebeli ntiyamenya ko umwasi wasinziriye, ntiyigeze abimenya. Ni kenshi Imana iduhisha, ni kenshi Imana idutabara. Satani ntamenye ko wakorokeye mu ntege nke, Imana ikabira gufutse ikakunyegeza, irindira ko wihana kugira ngo bandanye ibikorwa. Akiraho nyene aryamye asinziriye, umarayika w'Imana ati vyuka kanguka na usinzira. Yezebeli ntaryamye nasinziriye, ahava gusanga ngaha gucamo kabiri. Akira rya ngo arajya nurasubira araryama arasinza, ati subira urye. Ariye ngo tugubu turagaruka. Jo muno munsi nawe uri kuragira ijambo ry'Imana, inguvu zisubire zigaruke, usubire wiyubure mu nkomezi nshasha. Eliya ngo aca arahaguruka aragenda iminsi 40 n'amajoro 40, birakunda shika ku musozi w'Imana Horebu. Bamye baturirimbira ngo ninde azoshika kuri uwo musozi, ngo ninde azowuduga. Hari ibintu bisaba ko umuntu yiyima, kuvyiyima utagira inkomezi ntibikunda. Hari ibintu bisaba ko umuntu anesha, utafite inkomezi ntibikunda. Kugira ngo uzoserure ku musozi w'Imana, urakeneye kwiyubura mu nkomezi nshasha. Ikibazo gifise ni kimwe, uribaza uti none jewe vyoba bigishoboka? N'iminsi maze kwaya majambo ndayumva kenshi, muga nkaguma mbona bigaruka hahandi. Ndagufitiye iganuka ryiza. Aha twasomye muri Yesaya igice ca 41. Yesaya igice ca 41. Hariho umugambi mwiza Imana ifise kuri wewe, nizere ko uza kuwakiriza yombi. Yesaya 41, duhere ku murongo w'8. Yesaya 41, duhere ku murongo w'8. Ibiremesha abubaha Imana, ariko weho Isirayeli umusavyi wanje, Yakobo uwo natoranije, ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje. Ngira nshishikare nsoma, ariko ndagusaba uhashire izina ryawe. Yesu ashimwe. Ndagusaba uhashire izina ryawe. Ni Imana uno munsi igambiriye kuguhindura, ukiyubura mu nkomezi nshasha, bigakunda ukagira inkomezi kurusha abansi bamaze iminsi baguhanze. Murongo w'9, wewe uwo natoye, nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo. Wibuka aho Imana yagukuye, wibuka iyo yakugobotoye hariya kure. Nkakubwira nti uri umukunzi wanje, naragutoranije sinagutaye. Ni Imana ikubarira, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Abagushavuriye bose bazotetegwa bamaramare. Erega umwasi amaze iminsi agufitiye imigabo, reka Imana yiteguye guhindura. Kugira ngo imaze iminsi bigushavuriye bitetegwe bimaramare. Abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Yakobo yavuze ngo muri mwebwe intambara ziva hehe?
mbega ntiziva mu bibahimbara biniganira mu bugingo bwanyu, mu ngingo zanyu. Rega hari ibintu bimaze iminsi bigutonganya biniganira muri wewe, ariko bazocika ubusa baranduke. Abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakugwanya bazocika ubusa bakamangane. Hari ibintu bimaze iminsi biguhanze, waragerageje wamenga ndi imisozi y'inyame. Oya, haba namba si imisozi y'inyame, hazogera igihe ubirondere ubibure. Kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. Ntutinye musiba we Yakobo, hashira izina ryawe. Namwe nkehwa z'Abisirayeli, shiraho izina ryawe. Nzogutabara niko Uhoraho avuze, kandi uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe. Ntutinye na ntaryo, ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe nzokwama ngufasha, nzoguha inkomezi zo gushikama, nzogufata ukuboko ntacutinya. Aho ku murongo wa 15, raba nzoguhindura igisekuzo kimeze gute? Gishasha, gikarishe, gifise iki? Yesu ashimwe. Uzohuragura imisozi uyinoze, uzohindura uturambi nk'umuguruka, uzobigosora umuyaga ubitumure, agashururu kabishwiragize. Nawe uzohimbagwa n'Uhoraho, wirate uwera wa Isirayeli. N'uyu murongo duhava dusozererako, aya n'amasezerano y'Imana kuri wewe, yiteguye kugufasha kugira ngo bikunde wiyubure mu nkomezi nshasha. Warahoze uri igisekuzo, gisekura imisozi, ibimeze nk'imitwaro, ibimeze nk'amageragezwa. Warigeze kuba ubijandagira ko hejuru kumva ko wabinesheje. Za ntambara ziniganira mu mwana w'umuntu, hari iminsi wabayeho uzigwana ukazitsinda. Uno munsi Imana ivuze ngo raba nzoguhindura igisekuzo gishasha. Mbega uragomba kuba igisekuzo gishasha, kandi ngo nzoguhindura igisekuzo gikarishe. Uragomba ko Imana isubira kugukarisha, uragomba ko Imana isubira kugukarisha. Kera wari ukarishe, niyo uri kuravuga watura ibya Yesu, ijambo ryawe ntawarigaya, ntawarihangara, ntawaryitega. Abantu barakubaha bakanagutazira n'amazina y'amabango utarashikira, kuko wari ukarishe. Ariko bivanye n'ibihe ugenda urapfuha, birashoboka ko wiyubura mu nkomezi nshasha, ngo igisekuzo gisha, gikarishe, kandi gifise amenyo atari ico kwicarika, mugabo ngo co guhuragura. Erega naho wicaye ibiguhuragura byo ntibibutse, ibiguhuragura byo biraguhuragura. Ariko mu nteguro y'Imana nuko umuntu atogira ubuzima bw'ibimucinyiza, nuko umuntu yobaho afise inkomezi kurusha abansi biwe, akaba ari wahuragura imisozi akayinoza. Kera warahura ukanoza, ukumva uti ndisuzumye, ndumva ko ataco nsigaje, ndumva ko nishikirije Imana, ndumva ko negereye Imana, ivyari muri jewe nabijonjanze neza n'umusaraba, ndumva ko umatanye n'Imana. Ariko no munsi ni hageze gusenga ujana ubwoba ati nibaza ko Imana itanyemera, kuko hari ibintu uhura ntunoze ikanka kunoga. Ariko harageze ko uyubura mu nkomezi shasha. Hari jambo nakunze, uzohuragura imisozi uyinoze, guhindura uturambi nk'umuguruka, ngo uzobigosora umuyaga ubitumure, ngo agashururu kabishwiragize. Hariho ibibazo vyama hafi yawe,
hari amageragezwa yama hafi yawe, hari ibyaha byama hafi yawe, naho uciye hano no munsi kesho kigaruka byama hafi. Imana iriteguye kuguhindura igisekuzo gishasha. Wewe ucugenda ubihuragura binoze. Imana irafise umuyaga wayo wo kubitumurira kure. Imana irafise agashururu kayo ko kubitumurira kure, kuko ngo abakurondera, abaguhiga, abakugwanya, ngo hazogira igihe nawe ubarondere ubabure, mu gihe wemeye ko Imana iguhindura ukiyubura mu nkomezi nshasha. Tugomba dusenge Imana, tugomba dusenge. Twarumvise neza ko kugira umutima wumvira biri n'ikimazi, kugira bikunde umuntu agenda aranesha. Ariko urabizi ko umutima wawe ntugondwa. Umuntu kugira ngo akumvishe ikintu urasaba amapreuve menshi mugana hone ngo Imana nize ngo ivugane nanje nishike nintayibona. Ubayeho ubuzima bwa tomati. Je nataza ngo nkore ngaha ndamwiyumvire ko ari we, nataza ngo nkore mu kiganza sinemera ko iyi message ivuye ku Mana. Twarabonye ikimazi cyo kunezerwa iyo umuntu ari mu bibazo, ari mu marushwa, ariko umutima wawe umaze iminsi wicurikiriye ngo Imana yarampevye, ngo Imana yarantaye. Twabonye ikimazi cyo kugira amaso y'imwema abona ibyago bikiri kure, kugira ngo bikunde umuntu ntiyame yakorokeye mu mitego. Ariko umaze iminsi uri mu mitego, n'ubu hariyo waraye uguyemwo, hari n'indi wenyine uhava wikoreramwo uno munsi unayizi. Ariko ntiwokwiha Imana ngo iguhindure wiyubure mu nkomezi nshasha. Turaguhaye kaze abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Turahaye kaze umuntu agomba gutunganya umutima. Turasenga mu buryo bubiri. Turasengera abihana, abatunganya umutima. Umuntu avuga ati nabayeho ntumvira, nabayeho ntagondwa izosi, nabayeho nidodomba ku Imana yampevye. Umuntu avuga ati maze iminsi nkorokera mu mitego, ati n'ubu ndi mu migozi y'umwasi. Turasengera uyo muntu aze gutunganya umutima bivanye n'icamwanduje. Mu nyuma turaza gusengera abagwaye n'abagomba kuyubura mu nkomezi nshasha. Ariko ubu duhaye kaze wowe ugomba gutunganya umutima. Kaze Imana igukomeze,